Icumweru ciza nje tubanywa ibiganiro vyacu twongeye kubaramutsa ndetse no gukomeza kubifuriza gukomeza kumererwa neza cane aho muherereye hose irya no hino kw'isi. Turaramukije hano muri studio zacu i Bujumbura mu gihugu cacu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa kuri kino cumweru kw'igenekerezo rya 25 Myandagaro umwaka wa 2024, aho tugiye kugaruka ku makuru akomeye cane, amakuru yihuta, amakuru by'umwihariko adafise ivumbi, amakuru akomeje kugenda agaruka kubiko biravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse n'ahandi irya nino kw'isi, aho turagaruka by'umwihariko rero twibanda ku makuru ariko aravugwa ha mu gihugu c'u Burundi cangwa se hirya no hino, dore ko hari amakuru akomeye cane, amakuru ateye ubwoba. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cacu. Mu kiganiro cyacu cuno mwanya rero turaza kugoroka ku buryo hano mu gihugu c'u Burundi akomeje gutabarizwa abatari bakeya bariko baragenda baranyuruzwa ku buryo bukomeye cane, aho turaza kugoroka kuri umwe mu bagabo bakomeye cane bamaze gufatwa n'urwego rujejwe iperereza nga mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi bakaba bari bamaze imyaka myinshi cyane ata muntu n'umwe nawo mu muryango wiwe bataramuca igera cyangwa se ngo bamenye aho yoba aherereye. Ibi ni bimwe rero mu bintu bikomeje kugenda bivugwa ayo n'abanyagihugu bavuge ko bari kugenda barabura ababo cyane inshuro nyinshi, ndetse bikaza kugenda binarangira batanabonetse burundu, aho bikomeje kugenda bivugwa yuko leta y'u Burundi iriko irabica. Ibi kandi bikomeje kugenda birazamuka mu ntara nyinshi zigiye zitandukanye, aho turaza no kugaruka nyine ku cyo abanyagihugu bagiye batandukanye mu ntara zimwe na zimwe zigize iki gihugu cacu c'u Burundi zagiye ziradutangariza. Naho muri iyo Ruyigi ibarabara rya Rusengo Gisuru ririko rirasubirwamo, rizozana rero akarusho abanyagihugu baturiye muri ivyo bice muri zone ya Nyabitare ndetse muri zone ya Nyabitare komine Gisuru intara ya Ruyigi rero bakomeje kugenda bishimirwa isubiramwo y'iryo barabara, aho by'umwihariko bavuga yuko rizoroshya imigenderanire n'ibindi bice bigiye bitandukanye, ndetse bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko biteguye gukora ibishoboka byose mu rwego kugira ngo bakomeze kugenda barateza imbere igihugu c'u Burundi ndetse banazamura iterambere nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka ku ijambo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugenda atangariza mu nama yarongoye yiga kubijejwe umutekano muri kino gihugu c'u Burundi, mu gihe yakomeje kugenda anakomoza ku bikorwa byo gutangura kwitegura amatora nga mu kino gihugu c'u Burundi, ariko kandi umutekano ukaba urimo kugenda uzamba, ukaba ukomeje kugenda urabiyanga, aho abanyagihugu benshi bakomeje kugenda baratabaza bavuga yuko babangamiwe n'imbonerakure nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari icyo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yatangaje, ndetse yaje no kugaruka ku banyepolitike bagiye batandukanye bakomeje kugaragaza ko batari mu murongo umwe n'abanyagihugu, aho bavuga aho yaje kugenda asigura yuko rero bagomba gushakirwa umuti cyangwa se bagashakirwa icabashobora mu rwego rwo kugira ngo babashe kwifatanya kimwe n'abandi banyagihugu, kuko bikomeje kugenda bitangazwa irya nino kw'isi. Rero turagaruka ku nkuru ikomeye cyane ikomeje kugenda ivugwa, aho igisirikare cya Israeli cyamaze gutangaza yuko cyamaze gutera ibisasu biremereye cyane birimo ibyo mu bwoko bwa rokete ibirindiro bya Hezbollah mu gihugu ca Libani, kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Akaba ari ibyavuzwe n'igisirikare ca Israeli, aho kivuga yuko indege z'icyo gisirikare z'intambara ziriko ziratera ku birindiro by'umwanzi bya Hezbollah mu gihugu ca Libani, mu nyuma yaho zimenyeye ko hari rero umugambi wo gutera misile ndetse na rokete muri iki gihugu ca Israeli. Israel ikomeje kugenda ijya mu ntambara zikomeye cyane n'ibihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, mu gihe by'umwihariko yatanguye kwihorera kuri Hamas iherereye muri Palestine mu ntara ya Gaza mu mwaka uheze w'ibihumbi na 2023, ariko kandi iyi Hamas ikaba isanzwe ifitwe abanywanyi bakomeye cyane b'iyindi mihari bakorana irimo nka Hezbollah, Islamic State ndetse n'iyindi mihari igiye itandukanye ikorera iyo ngiyo mu bihugu by'Abarabu. Ndabashuje mwese mbifuriza ibihe byiza, bifuriza gukomeza kumererwa neza, ni nako kandi bahaye ikaze kuri no mbonesha kure yacu hari nayo yanyu ya Burundi News TV, aho nyine tubandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane aba ariko aravugwa mu bintu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Wiriwe neza aho uherereye hose, ndakwifuriza icumweru ciza, ndakwifuriza kumererwa neza cyane,
kubwira ngo niba ari ubwa mbere ushize cyangwa se ari ubwa mbere ubanye natwe muri bino biganiro byo nanditse sabone kugira ngo ubane natwe 5 kuri 5 ubashe kuzajya urakurikira amakuru n'ibiganiro byacu nyine abadukurikira bari mu gihugu cacu cy'u Burundi mu bisagara bigiye bitandukanye abahereye mu bikorwa bigiye bitandukanye nyine birumvikana mu ntara n'amakomine agiye atandukanye mwese tubifurije kumererwa neza cyane abadukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afurika abaturanye n'igihugu cacu ciza c'u Burundi abadukurikira bari ijya nino mu burengero bwa Afurika mu maruko bwa Afurika ndetse n'abari hagati indani mwese tubifurije ibihe byiza abari i Buraya Amerika Asia Australia ndetse n'ahandi hose ku isi tubifurije ibihe byiza cyane tubaha ikaze amakuru yacu arihuta cyane rero reka tuyatangurira muri kino gihugu cy'u Burundi aho turaza kugenda nyine twibanda ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa abaturiye Ruyigi rero barishimira yuko ibarabara rya Rusengo ndetse na Gisuru ririko rirasubirwamo aho bavuga yuko rizozana akarusho mu bigenderanire n'izindi ntara zigiye zitandukanye ndetse bakaba bizabafasha rero mu buryo bwo kugira ngo babashe kuba bohererekanya ibicuruzwa muri zone zigiye zitandukanye ndetse no mu ntara zigiye zitandukanye zigize bwa kino gihugu cacu c'u Burundi abene gihugu bo muri zone Nyabitare ya komine Gisuru intara ya Ruyigi barishimye bakaba bariko bishimirwa ishubirwamo rikomeye cyane ry'ibarabara Rusengo Gisuru ku bw'iryo barabara rero ihanahanwa n'ibidandazwa rizosubira akoroha narirya rero imbuto zirimwo rero n'imbuto zirimwa ibuyogora ndetse no mu kumoso zitandukanye ingenzi zigiye rero koroherwa kwiyunguruza narirya rero abanyonga imodokari nto bidoga ko rero iryo barabara ryari risazishije imodoka zabo bakaba bavuga yuko nabyo bishobora kuba byozabafasha mu gusigasira imiduga yabo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bibafasha mu bigenderanire ndetse no korosha ibigendanye n'ubucuruzi ndetse no kugenderanira mu buzima busanzwe ubwo rero mu bakozi bishirahamwe ririko rero rirasubirwamo iryo barabara aremeza neza yuko hari ubwizero ko rizoramba naho nyine rizosubirwamo utubuye duto twitwa akarire kubera hariko rero harubakwa imikobeko itwara amazi ijya nino rero y'iryo barabara akaba ariko bikomeje kugenda biravugwa akandi kabirya nuko rero hejuru y'imisozi ihanamiye iryo barabara haraciwe imikobeko kugira amazi yobe kwisuka rero mu gusambura iryo barabara ibi byose akaba ari bimwe mu bintu biriko birakogwa mu rwego rwo kugira ngo amatora agiye kuzabwa muri kino gihugu c'u Burundi azosange ibintu bimeze neza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara abanyagihugu benshi kandi mu gihugu c'u Burundi bakomeje kugenda baratangaza banavuga yuko rero by'umwihariko bariko barishimira bimwe na bimwe biriko birakogwa na leta ya Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ariko bakarakomeza kugenda baragaragaza impungenge zikomeye cyane z'umutekano ukomeje kugenda urazamba muri kino gihugu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara bariko baritsa ku bantu bakomeje kugenda banyuruzwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ariko kandi bakaba bariko cane bitsa ku banyagihugu bakomeje kugenda baranyuruzwa mu buryo butemewe cyangwa se mu buryo budasobanutse aho batari ko bananahabwa ubutungane cyangwa bagezwe imbere y'ubutungane hari uwitwa Innocent Ntirandekura amaze imyaka ishika kuri 2 afunzwe n'inzego z'iperereza amagara yiwe akaba akomeje kugenda yifata nabi nyamara ibingibi bimaze iyo myaka yose umuryango wiwe utarigeze urabimenyeshwa ndetse usibye uyu nguyu nyine hari n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye bakomeje kugenda barandatabarizwa aho urwego rujejwe iperereza muri kino gihugu cacu c'u Burundi ariko rwego rwa mbere bivugwa ko rwaba rurimo gukora nabi cyane kurenza izindi nzego zose ariko kandi agakurikira n'urubyiruko cyangwa urwaruka ruzwi nk'imbonerakure
uko nago rukomeza kugenda ruzamya ibintu. Abajyango ba Innocent rero ntirandekura bari bamaze imyaka ishika kuri 2 batazi uwabo iyo ari kuva muri Mukakaro umwaka wa 2022 nta gakuru kiwe nyine bari bafise, none muri uno ndwi rero nyine bagiye bumva ko rero aremvye agwariye mu bitaro vya Prince Regent Charles Bujumbura. Bagiye kuraba basanga aracunzwe bikomeye cyane n'abapolisi bakora mu iperereza ry'u Burundi. Aho niho rero bamenye ko Innocent ntirandekura yazanywe gupfungirwa mu iperereza ku itariki 21 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2022 akuwe i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Iyi nkuru rero y'akarenganyo kadasanzwe kariko rero karakorerwa imahazwe Innocent ntirandekura batazira Karimu Ramadani ni akandi karorero rero k'akamaramaza kari mu busho bw'iperereza mu gihugu c'u Burundi. Abantu benshi bakomeje kugenda baratabaza bavuga yuko bafise ibibazo by'abantu babo bariko barafungwa n'iperereza mu gihugu c'u Burundi, ndetse bikarangira batanagejejwe imbere y'ubutungane, bikarangira banaburiwe irengero, aho by'umwihariko batanguye kugenda bemeza neza ko mu Burundi hari itsinda rikomeye cyane ryashyizweho n'ubuyobozi bukuru rishinzwe kugenda riranyuruza abantu rikabica. Innocent ntirandekura rero yavutse mu mwaka w'1990 ku mutumba wa Kibande agacimbiri Ntonde muri komine Cendajuru intara ya Cankuzo. Ni mwene Kazoya Sebastien ndetse na Gacoba Dorothea. Kuva rero yinjiye mu idini rya Islam, Innocent ntirandekura yahawe izina rya Karimu Ramadani. Ifatwa rya Innocent rero ntirandekura ryaberewe muri Tanzania nk'uko bikomeze kugenda biratangazwa. Ibyago bya Innocent rero ntirandekura batanzira Karimu Ramadani byatanguye muri Ruheshi umwaka wa 2022 aho yaba ahitwa rero Kariko i Dar es Salaam ni mu gihugu ca Tanzania. Yatanguye gufatwa rero n'iperereza rya Tanzania rimubaza krite simu ya M-Pesa yakoresha iyo yayikuye. Yarababwiye ko rero yari yayihawe n'Umurundi mugenzi wiwe yari yimukiye muri Afrika y'Epfo. Ico gihe rero baramurekuye arataha, ariko kandi haciye indwi zishika kuri 3 kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 Innocent yasubiriye gufatwa nyine kuko bikomeje kugenda bigaragara n'abapolisi ba Tanzania bari kumwe na ambasaderi abayeho rero yaserukira Uburundi muri icyo gihugu ca Tanzania. Ubu rero ni umushikiranganje. Abapolisi bamumaranye rero ukwezi bamubaza ibijyanye na wa Murundi mugenzi we, bavuga yuko rero yagiye mu ndwi ziterabwoba muri RDC muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Kwigenekerezo rya 21 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2022 Innocent ntirandekura yagarukanywe mu gihugu c'u Burundi. Abapolisi ba Tanzania bamushikanye ku rubibi rero mu mabanda bamuhereza rero utwara iperereza mu ntara ya Makamba Melore Ntunzwe n'Imana. Innocent rero ntirandekura yaciye amanukanwa ku cicaro gikuru rero c'iperereza i Bujumbura, aho niho rero amaze imyaka ishika kuri 2 n'ukwezi kumwe afungiwe. Abiwe rero ntibigeze baramenyeshwa yuko rero Innocent ntirandekura afungiwe aho ngaho mu iperereza kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Ubuzima bwiwe rero bukomeje kugorana cyane nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ngaha aho akomeje kugenda arafungirwa mu iperereza ry'u Burundi. Kuko tumaze iminsi rero turabivuga, abantu bafungiwe aho ngaho mu iperereza babayeho nabi cyane, ntibagira ico bajyamako, barara ku mikeka yaheze canke bakarara hasi ku isima, bafungura rero rimwe ku munsi iminsi yose isaha 6 z'umugoroba. Barahabwa rero ibiharage bitagira amavuta n'utuboga hamwe rero n'agaceri. Iby'uwo umunsi biba biheze kuko bikomeje kugenda bitangazwa. Nta muntu yomara rero imyaka 2 muri ubwo buzima ngo areke kugwara. Innocent ntirandekura yarabyimbye amaguru. Abaganga rero bavuga yuko yanakamye amaraso, niyo mpamvu rero yajyanywe muri indwi mu bitaro biheze ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Bivuga ko kandi ingwara iriko
gufata abanyururu ngaha muri ano mabahero y'igihugu c'u Burundi zose ziriko zirasa aho amaraso aba ariko barakamukamo bitewe no kudahabwa ibifungurwa canke ibintu bishobora kuba vyobafasha mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwabo by'umwihariko bubashe kuba bwogenda neza. Iri ni ifungwa rero ritahuje n'amategeko. Mu myaka ibiri amaze rero mw'iperereza Innocent Ntirandekura yitavye rimwe cyane gusa imbere y'umu OPG, aho rero nyine mw'iperereza ntarigera ajanwa muri parikwete. Ikitavuzwe co rero ni ukuja imbere y'umucamanza. Amategeko avuga yuko rero inyuma y'imisi indwi umu OPG ategerezwa gusaba uruhusha rero procureur akamwongera indi indwi yo kubandanya amatohoza. Nyuma y'imisi ishika kuri 14 rero uwafashwe ajanwa kwa procureur, na procureur ntarekuriwe rero gufunga umuntu imisi irenga 15 ataramujana imbere y'abacamanza, nkuko bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se binateganywa n'itegeko mu gihugu c'u Burundi ngo bemeze ko uwo muntu nyine aguma afunzwe cyangwa se yorekugwa. None abatwara iperereza rero ry'u Burundi basigura gute rero ingene bafunze Innocent Ntirandekura imyaka ishika kuri 2 irenga batamujyanye muri parikwete ndetse no muri sentare? General Major Ildefonsi Habarurema asigura gute ivyo bintu akorera abarundi? Ubwo bubasha bwo gufuta uburenganzira bwose bw'umurundi abukura hehe? Iperereza risanzwe rero ritwarwa mu biro by'umukuru rero w'igihugu. Bino bibazo rero President Evariste Ndayishimiye akwiye kubifatira mu minwe rero agategeka iperereza gukurikiza amategeko ajyanye n'ibyo gufunga abantu mu buryo bwemewe cyangwa se mu buryo bwa nyabwo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Inama ikomeye cyane ariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugenda arongora, ni inama yaje kugenda yiga ku bibazo bigiye bitandukanye byugarije iki gihugu cy'u Burundi. Ni inama kandi yariko yitabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye, cyane abategetsi babarizwa mu nzego zijejwe umutekano, haba bakora mu iperereza, bakora mu gipolisi, igisirikare ndetse n'abandi bagiye batandukanye basanzwe bakora mu mabanga y'igihugu. Ni inama haje kwigirwamo byinshi bigiye bitandukanye, usibye ko byinshi bitari byoshyirwa ku mugaragaro, ariko bamwe mu bitabiriye iyo nama byavuzwe yuko rero hatanguye ibikorwa byo gukaza umutekano ngaho muri kino gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura ndetse no muri Gitega no mu zindi ntara zigiye zitandukanye zikomakomeye. Ni mu rwego rwo kugira ngo rero hirindwe abashobora kuba bosagarira ibikorwa by'imyiteguro y'amatora, ariko kandi binavuga yuko rero hagiye gutangura amatohoza kuri abajejwe iperereza ngaho mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko hamaze igihe barashyirwa mu majwi. Nyiricubahiro kandi Evariste Ndayishimiye yongeye kwibutsa abanyagihugu yuko mu gihe by'umwihariko ariko arakora ngo igihugu ciwe kibashe kuba cyobonwa neza n'amahanga, bo bariko baramuhindanyiriza isura, bakomeje kugenda baramukorera ibifutamye, aho yakomeje kugenda ashimangira yuko atakwemeza neza yuko ibintu byose bikubiye muri mucegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'umuryango wa Amnesty International uharanira agateka kazina muntu, ko byose byo bari ibinyoma. Avuga ko harimo n'abanyagihugu bamwe na bamwe mu bafatanyije kurongora icyo gihugu bariko baramugerekera cyangwa se bariko barashaka nyine gutuma izina ryiwe rikomeza kugenda ryandura cyangwa se risibanganywa. Yavuze yuko rero abo bose bariko baragira uruhare muri ibyo bikorwa bakwiye kureba uburyo nyine bokwikizwa cyangwa se bakwiye kurebwa ico bokorerwa ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Igisirikare ca Israeli kivuga yuko indege zacyo z'intambara ziriko ziratera mu birindiro vya Hezbollah mu gihugu ca Libani, mu nyuma yaho zimenyeye yuko rero haba hari gutegurwa umugambi mubisha, umugambi karabutaka wo gutera misile ndetse na za rokete muri iki gihugu ca Israeli kimaze imisi kiri mu ngwano guhera umwaka uheze n'umutwe wa Hamas usanzwe ukorera muri Palestine, by'umwihariko mu ntara ya Gaza. Umuvugizi w'igisirikare ca Israeli DF Daniel Hagari yagize ati mu gikorwa cyo kwikingira ADF iriko rero iragira ibitero ku birindiro by'abitwaje ibigwanisho cyane cyane biterabwoba bo muri Hezbollah basanzwe barafise ibirindiro nga mu gihugu ca Libani. Israeli ivuga ko rero abasivile bo muri Libani bagabishijwe rero ubwo nyine ngo bave mu turere Hezbollah, umugwi w'abashia ufashwe mu mugongo na Irani ufisemo ibirindiro. Inyuma
gato kandi Hezbollah yamenyesheje ko yatanguye ibitero vya drone kuri Israel mu kwishura kwiyicwa ry'umusirikare wo ku rwego rwo hejuru w'uwo mugwi ryabaye mu kwezi guheze nk'uko biriko biratangazwa. Abategetsi ba Israel bakomeje kugenda barakora amanama akomeye cane barongowe na minisitiri w'intebe w'ico gihugu Bwana Benjamin Netanyahu yuko nyine bagomba kugerageza by'umwihariko gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe kuburizamo ibyo bikorwa byose. Mu buraruko bwa Israel hose urwamo rwa Siranesi rwo kugabisha ko rero hagiye haba ibitero vya rokete rwokomeje kugera rwumvikana mu gatondo ko kuri uyu wa Mungu. Ngira ngo murabizi neza yuko bino bihugu byateye imbere baba bafise ikoranabuhanga rikomeye cyane ku buryo iyo hari ikibazo kigiye kuba hari ubuduha bukora nyine bukaba bugaca buraburira abanyagihugu, ariko kandi bakaba bafise irindi koranabuhanga rikomeye cyane rizwi nka Iron Dome, aho iryo koranabuhanga rifasha mu gutabara abaturage ndetse n'abanyagihugu, aho rikumira ivyo bitero byose biba biko biraza ku buryo bidashobora kuba byopfa kugera hasi canke se ngo bigire icyo byangiza. Nta nkuru rero ziramenyekana ko hoba hari abakomeretse canke se abishwe n'ivyo bitero bikomeye cane biriko biragambwa n'ico gisirikare ca Israel. Mu itangazo IDF ivuga ko rero Hezbollah yateye ibisasu birenga 150 byaturutse muri Libani bitegwa ku butaka bwa Israel. Hagati aho kandi Hezbollah ivuga ko imaze gutera rokete zo mu bwoko bwa Katyusha zirenga 320 kandi ko bateye amakambi ya gisirikare n'ibirindiro vya Israel ashika kuri 11. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu yavuze yuko yaciye akoranya inama y'igitaraganya yabo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi ngaha mu gihugu ca Israel. Ibiro vya Benjamin Netanyahu bivuga yuko kandi umushikiranganje wa mbere no kwivuna abanzi Yoav Gallant bariko rero barakurikirana uko ibintu vyifashe bari mu biro by'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi i Tel Aviv muri ico gihugu ca Israel. Hagati aho kandi mu itangazo Hezbollah ivuga yuko ibitero yagize kuri Israel ari byo kwihorera ku bitero vya Israel byahitanye incungu Fudi Shukur nk'uko byatangajwe. Umusirikare wo ku rwego rwo hejuru rw'uwo mugwi rero w'abashiya yiciwe mu gitero c'indege za Israel mu mugwa mukuru wa Libani i Beirut ni mu kwezi kwa Mukakaro cyangwa ukwezi guheze kwa akarindwi. Israel iguma irasana n'uwo mugwi ufise ibirindiro muri Libani kuva hatanguye intambara ihuza ico gihugu ndetse na Hamas mu kwezi kwa gitugutu cyangwa ukwezi kwa 10 guheze nyine umwaka uheze mu karere ka Gaza. Hamas ico kimwe na Hezbollah rero bafashwe mu mugongo na Iran nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse Iran n'indi migwi itandukanye bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza ko biteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo babashe gukomeza gufatanya mu bikorwa byo guhangana ndetse no gukora iyo bwabaga kugira ngo batabare abanyagihugu ndetse n'abasanzwe babarizwa hano mu ntara ya Gaza mu gihugu cya Palestine. Cakora rero hari ibigwaniro bikomeje kugenda biraba hagati y'impande zihanganye cane bigizwemo uruhare na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta ya Katari, harimo ndetse n'abandi bayobozi bakomeye cyane baturutse mu Misiri, aho ibiganiro bikomeje kugenda birabera i Cairo mu gihugu ca Misiri, ari ibiganiro nyine bigamije guhosha izo ngwano. Icakora abajejwe amagara y'abantu muri Palestine bavuga yuko iyi ntambara ikomeje kugenda iratwara umubare munini w'abanyagihugu ndetse n'abandi bantu, hakiyongeraho zimwe mu mfungwa zagiye zirafatwa bugwate, ariko kandi hakiyongeraho na bamwe mu bantu bagiye baburirwa irengero, abagiye bicwa n'inzara, abandi bakicwa n'indwara zigiye zitandukanye z'ibyorezo, kubura ibifungurwa, ariko kandi hakiyongeraho na bamwe bagiye bagwirwaho n'inyubako zagiye ziraruswaho amarokete yagiye amishwa cyane n'iki gisirikare cya Israel. Bwana Benjamin Netanyahu umushikiranganje wa mbere wa Israel avuga yuko atazigera na rimwe atuza canke ngagoyike mu gihe atari yasenya uyu mugwi wa Hamas wari watanguje ibitero bikomeye cyane byahitanye abarenga 1000 ngaha muri kino gihugu cya Israel.
ibi nivyo vyatumye rero Israel nayo itangura ibitero ku mugaragaro, itangura by'umwihariko ivuga yuko igomba kubasenya ku buryo bukomeye cyane, aho imaze kwica abatari bakeya mu bari basanzwe ari abayobozi b'uwo mugambwe cyangwa b'uwo mugwi w'uyu mugwi nyine wa Hamasi. Ariko kandi uyu mugwi nawo ukaba usanzwe ufise abanywanyi bakomeye cyane bakomeje kugenda bararutabara, aho bishobora kuzaba indi ntambara ikomeye cyane, aho bamwe bavuga yuko Israel ititwaye neza ishobora kuzahura n'akaga gakomeye cyane. Ndabashimiye mwese ku mubana natwe 5 kuri 5 makuru n'ibiganiro tubashikiriza hano kuri Burundi News TV, twongere gusubira mu